nkuko mwavyumvise isoko y'Ingozi iraheruka gusha irakaba umucanwa irasha iratokombera. Ni ibintu rero bibabaje cyane, birabaje gose. Hanyuma nka twebwe turongo ishira hamwe rikurikiranira hafi cyane iby'ubutunzi na cyane guhamagarira abarundi bamwe nabariya guhindura ingendo mwese mu byajeje kugira turebe ko iki gihugu cyo kuva muri izi ngorane z'ubutunzi nta kaga kirimo. Ubwa mbere hari ikintu gitangaje, amasoko mu Burundi ingena gumasha yisubiriza, amasoko agumasha yisubiriza, nta mwaka wijana nta mezi yijana, ngira uyu mwaka wa umengi ibaye nkigira kabiri. Hari amasoko asha kabiri n'Ingozi arigeze gushakera none irisubirije. Ibyo bintu kabona umengo ni ibintu biri muri iki gihugu ciwacu gusa. Ubwiza ya enquete cyangwa ukumviriza hari ikindi gihugu gihisha amasoko nko mu Burundi. None guhisha amasoko n'umuvumo dufise niki, ariko sinavyibaza. Ubwa mbere ni kiza ikiramaze kuba nkikiza kibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Abantu batabibona uko gusha kwa amasoko kuri bukiza kibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Hereye ku imwe yo mu gisagara ca Bujumbura mu 2013 nubu haci imyaka n'imyaka itarasubira kubakwa, ukaraba n'izindi abantu bahombe n'ibindi. Uravye agahombo kari mu gisha ry'amasoko, imiryango ihahombera. Bugisoko ibeshije abantu benshi nuko abantu batabizi. Isoko sibajya bakomeresa bonyene bayidandazamwo, abo bantu bose baza kuduzeho baza kwikorera utuntu, aho ni ihuriro ry'abantu benshi, uwo mutaxivero, uwo mutaxi, uwo motari. Ijya soko iremye ibesha abantu benshi bayo ku munsi bataronka imishahara. Ikibazo dufise muri iki gihugu, hari abantu bicaye baronka imishahara yatekanye n'amayentana canke n'ibindi n'imiduga n'ibitoro barihigwa, bakibagira ko hari abandi babaho ku munsi kandi ku kwezi atavirema n'imwe bapfa baronse ngo n'umushahara ahantu bakorera ahantu. Bantu bariko bara ku munsi isoko yaremye utuntu badandaza. Ni ikintu rero gihambaye cyane. Amakori n'amatagisi atangwa mu masoko abeshaho ayo makomine. Ayo makomine ari karigenga keneye uburyo, iyo beri keneye uburyo. Ayo mataxi ayo mataxi n'amakori biva mu masoko ni byinshi. Tunaretse rero ibidandazwa byinshi bibonekera muri ayo masoko. Erega amasoko uri atuzanira ibyo bidandazwa tuyifuza, ibyo bifungurwa, izo mpudu, ibyo ibintu byose isoko ni kirumara mu kugira umuntu aronke. Mu bisanzwe amasoko yose burya ameze nk'umutima mu by'ubutunzi bw'igihugu. Ariko ari ibibazo rero umuntu yoheza akibaza. Mwishamwe twarabe twibaza ibibazo. Ubwa mbere, kubera iki aya masoko agumasha? Ntihabe enquete itohoza gimbitse gituma amasoko agumasha mu Burundi, ikiyatera ni bande bashobora kubigiramo uruhara mu gusamara cyane kurangara bakabihanigwa kubera kurangara, canke bagatoza bakarakwata ibintu by'ubukozi bw'ikibaburimwo. Kuko urabona neza ko hari abantu bashaka gutungira mu kiza, bikika mu kiza, basesa nkuyoze ibintu bitiki bavuga tuti ko bitekiye kumbure tutabera koyoko bafite izindi ntumbero. Ivyo ni kintu gihambaye cyane mu kibazo ntashobora kwibaza. Kubera iki nta n'ubibazwa umengo byose bicaye bakakamizwa n'ingoma, nta n'ubatu tuyarasamaye. Leta nitegeza gutoza kabara tuti ikosa bira we niwe wasamaye, abantu batakuje bategeza gukora paketse bakikosora, hagashiraho ingamba zo gukinga ayandi masanganya yoza muri kazoza. Ngabo ikindi kibazo mengo mu ndongozi ibintu by'amasoko bihiye nta nguvu nyinshi bashiramo nyine ngubone kumengo ni kibazo cy'igihugu nyine bagishira imbere kandi cyategeza kuja imbere. Hari n'ikibazo ibintu bya criterias irase amasoko agumasha, none kuza mu bamwe ngo ntibakingiye mu bwishingizi muri ayo mashira hamwe ikingira ibintu. None nta reglement hasi hari yo kubaza ati umuntu agiye kudandaza
yobwirizwa kuba yagize ubwishingizi bukingira ibidandaza vyiwe. Ibintu barabireka gutyo ko mbona na za assurance mu mabarabara imodoka uri kuratembera bakuba za assurance. Ico cyose ahantu iyo bikora bipfira he. Hanyuma ikindi ingene abaza gutabara bateba isuka irashobora gutokombera ijoro ryose. Abantu bavuga ati mu gitondo aho itagwire no guheraheza akazi yatanguye ko gusha. Isuka intervention abantu baza gutabara impanuka, igipolisi gikinga impanuka, gikinga imiriro. Hagaca umwanya kandi bikama ari kwa kundi ibyabaye hahandi bigasubira kuba hahandi kwa kundi bigasubira kuba kwa kundi mbwa tugafata ko ari ibintu bisanzwe. Naza ko abarundi dukwiye natwe nyene kuraba ingene dufata ibintu haba muri twese mu nzego cyane no mu bandi. Ikindi kibazo ibintu bijanye n'ingene y'amasoko yahiye mu nyuma ingene bisubira gutunganya. Hari uza mu bahadutse imigambi itarizwi itagize gutwamengo nimwe bita mu gifaransa agenda kashe. Cyangwa ugasanga hari abantu bashaka guca birukana bari mu bibanza hafatwa ingingo na ziri ugasanga ntibiriko biracamba umuco. Ico cyose ni kintu cyo wimvira tuti ubwo nta bantu amasoko ahiye babagabirije ku zindi mvo kugira bikure n'inyungu zabo. None abantu babahora amastande barakingirwa bikwiye. Barabazwa kugira ibijanye n'isoko ingene byogena umutekano. Nta makomite ahari yabo. Nta makomite do krize bashiraho araye iby'isoko. Ivyo nibazo umuntu yokwibaza. Hanyuma tuko turavuga tuti ibintu byokogwa ubwa mbere ku rwego go kubategetsi bose. Abategetsi twagira twibutse ikintu bita redevabilité, kubazwa kumva kw'ingorane z'igihugu z'abarundi z'abanyagihugu ariyo bajeje kuzitorera inyishu. No mwibwirizwa shingiro biranditse tugira tubibibutse. Nico gituma iyi bije y'igihugu bayibashira mu minwe. Iyi bije umva ngo amamiliyaridi ibihumbi ndwi y'amarundi abarundi bashira mu minwe ya leta niyo kugira batura inyishibazo by'abarundi bamenye ivyankenerwa bije imbere y'ibindi. Ndetse turitiranya rero ngo umuntu wese ngo umupive cyangwa ari wese ngo nibaca umwese arafise hagiza mugabo leta nibaza kuko n'uburyo turayibuha. Bibuke kandi kwa aya makuru n'amataxe niyo abahemba niyo yagurija miduga yabo niyo bagira gute. Nuvanje bajya bakomeresa badanaza mu sako ya Ngozi niyo bahemba mu stanteri w'Ingozi. Niyo bahemba bura matari. Niyo bahemba abo mu nzego zose. None bajya abadanaza cyangwa n'abandi bantu batagiye baraboneka ngo bagire gute. Uravye n'amakori leta ikura mu rudandaza taxes kuri consommation. Mu rudandaza amatasi ku makonsomasiyo leta ni kuri uburyo bwinshi. Tugende mu gitabo leta ikibafaranga leta ikoresha ku mwaka. Yari masoko nyene na komine ni hezi gakura. Ikindi tugenda ku rwego hasi. None amasoko atunganijwe gute? Abayajira ku rwego rwa komine, komite zijera amasoko muri kanya zikora gute? Zikingi biki ko zirakarihirizwa ubwenge zifashe gute zifise ubushobozi ubuhe zirabiki turabiye kuco bita kuri municipalité ku rwego rwa commune canke n'abajejwe gutunganya isoko canke mu makomite ashobora kubaserukira abadandaza. Ikindi inama nshingamateka bashinga amateka. Twumvise yuko umukuru w'amashingamateka avuga yuko abadandaza rero kwigurira kizimyamwoto. Oya ivyo bya kizimyamwoto sugwe bw'abadandaza bisaba ubuhinga bisaba kumenya ikomeye yogugwigize. Ivyo ni responsabilité y'igipolisi bico bita protection civile bakijeje gukinga impanuka. No mu Faransa umva ko imiriro yadukiza ni leta n'igipolisi kirigwa kirayizimya ubu hagize imisaru gushuhe.
ibintu vy'imiriro mu gihugu ni ibintu birengera cyane urwego rw'abanyagihugu. Ate makuru mutuza nayo kugura nyene ibyo kugira dukingi hajya ahantu kujya ciyumviro ntitubwishigikiye kabisa yuko ari wowe kwigurira ko uwo mengo harimo gukengera inzego z'igipolisi. Mbega hari aho bari igipolisi kiraza kibona abantu ngo bagiye kwigura ngo kizira ngo yamiri ngaho batazi guhamagara polisi ngo ni mwituzimirize. Oya, hariho insandi equipment ntoya isanzwe muga bintu biza guturira ikintu kimeze nk'isoko ni ibintu abirengeye. Ahubwo umukuru w'inama nshingamateka yatoye kugira iserukire abanyagihugu, ntikwiye kwikonfona na leta. Bo bari bakwiye gushiramo ahubwo gushira icyo bita commission parlementaire d'enquête. Mbere yuko itaratubwira abashinga amateka baduserukira ko bataradushiraho commission ngo batubwire nabigende babona amasoko yahiye kuva kera ico bakiyatera. Nico mujejwe ba honorable muri ko mukora iki? Shira hizo commission mukuru n'amashinga amateka cyangwa shiraho commission mwebwe umunsi umwe haje aba muri leta muwabwiye muti twe amankete twagize tubona ko ibintu bipfira ngaha mugira ico muterereye ijwi ryanjye kumva gushika kure. Inda tugira mukiga mushikiraga biga ca leta nyakuwa ministre biga ca leta uhora tuyagira neza ngo bijizova ku bihumbi bingahije ku bihumbi twigama mutubwira makori mashasha yatojwe nibiki hego nigiza miko murabombora ikiga ca leta. None ubu muri yo budget mwarabuze ngene mwoshira imbere ibintu vyotuma amasoko akingirwa. Ubu yo budget yarayivuye ku miliyaridi ibihumbi bitari kaje ku miliyaridi ibihumbi ndwi. Ico kintu cuba kitagiye imbere mushikiranganje gacarita dusigura iyo migambi iri imbere namwe we mutusigure muri budget ingene kiko murakingira abanyamitahe badandariza mu masoko mu gufasha yuko izo equipment zishobora kuboneka, kuko arbitrage y'ama priorité budgétaire y'ibije imbere y'ibindi muri mu bantu ba mbere bayikora. Ubushikiranganje y'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine ni none niho ayo masoko yubakwa, ayo mamarshi, ayo masoko yubakwa. Iyo batanze amasoko yo baza kubaka zijya soko nyene ziba zikurikiye standard, ziba zikwije amategeko y'ingene zubakwa, ingene zitangwa, ko tuvuga amakomine ni yazitunganya murabikurikira. Service ya inspection muri ministère de l'intérieur iwanyu iragenda ikaziraraba niko zategeza kugenda. Mubona yubatswe ku buryo bwemewe n'amategeko n'ingene ibyo bya sécurité y'umucanwa bije imbere. Namwe mwogira ico mushikirije tuyagire twumve ingene namwe ico mugikora. Igipolisi bezo modoka none zaba zihari tufate ko zihari ko ntituzi ngo zingana gute zirakwiye ubushobozi bwazo zingana gute ntizishaje. Bimwe bya entretien maintenance ikorwa neza, ibitoro mwa mufise bikwiye ko niba ari indi ngwane yatwugarije itugoye kumbure baze kuyatsa cyangwa gugitori kirimo twaye tukirindira cyangwa tugire gute kwasaga bibagiye. Mwe bitama president rushanje abahari kugira zame ziri prekwe kuzanye zikomeye. Namwe mu ico muyaze bukavuga muti dufise zimeze gutya zirashaje akenewe zishasha zigezweho. Mbega abandi bahangana n'imiriro gute igipolisi cahe cyo karere cahe kibindi bihugu kigezehe mwo ubuhinga bwo guhangana nibazo mubona bugeze tuyagire. Installation za regides mubona gute ivya matani ngene cintuze bimeze mu masoko bikingiye murabibona neza ko mugira imiro iguma yaduka ejo bundi haradutse umuriro mu ntuze hose tukumva bamwe bavuga ibica bavuga ibindi. Hama umushikiranganje wa mbere kugijeje ko mujije gukordona yaye ma service yose nk'umurongozi wa leta nko muri ko mugira iki nimufashe mujije commission technique d'enquête iturabire neza ibintu byayo masoko habisuzuma periodique cyo kwita isuzuma ndetse n'ababwira biraje amasoko byo
aho kagako karanda ko tuvako muri amase ngende yubakwa kuruduni turasabye umushikiranganje wa mbere ashiriho komite interministerielle de crise kura ibintu by'amasoko bashire n'umugwa abahinga expertise barabe kuri zingorane zose faya aho zibera ubushikiranganje bwose burashobora kugira ico bubajijwe n'igipolisi kuri ibi bintu namwe bashingamateka gira commission parlementaire mutubwire ingene muri komura ingene muserukira abanyagihugu kugira itoza rya tumenye ico ryashitseko terera igihugu amasoko ntashamwe kugwa imana amasoko ashaka ububigito bwacu abarundi twemangerera kabiti ahubwo tuti akabura kemanga ati emera akabura kuzi ntuvyemange no tuzonakira nukuri ibintu ko turaka mu Burundi amasoko kashe abantu baburi bitoro baburi ngene bida ibi bintu oya birarenze twifuza ko hofatwa ingamba bigaheza bikava mu nzira.